Bonsoir. Tu as 5 minutes juste pour nous présenter ton projet et nous dire en gros quel est son objectif et comment envisager, comment tu vas le faire, le mettre en œuvre. Merci. Bonsoir à tous. C'est encore une fois un honneur pour moi d'être ici devant vous. Mon nom est Kaneda Kireda Gloire et comme je l'ai dit avant, moi, ma passion, c'est la musique et le mannequinat. C'est deux domaines qui m'ont permis de m'exprimer, de croire en moi et de croire en mon potentiel. J'ai compris que le talent, quand il est bien encadré, peut transformer une vie. Mais malheureusement, beaucoup de jeunes talentueux au Burundi n'ont pas cette chance. Ils manquent d'encadrement, d'espace pour se développer, ils manquent de soutien. Leur potentiel se perd tout simplement parce qu'ils n'ont personne pour les guider. C'est pour répondre à ce besoin que je veux créer une entreprise intitulée Eclotalent, Éclosion des talents, un tremplin vers la réussite. Une structure, un centre d'accompagnement qui va offrir à des jeunes et adolescents âgés de 12 à 25 ans, issus de tous les milieux sociaux, une vraie chance de faire éclore leurs talents et des outils concrets pour transformer leur potentiel en un véritable atout et vraie opportunité. Pour identifier ces jeunes, on va lancer des appels à candidature via les réseaux sociaux, les écoles, les médias. On va organiser des compétitions pour que quand une fois ces jeunes seront sélectionnés, ils vont être accueillis dans ce centre où ils vont se réunir 3 fois par mois
pour recevoir des formations pratiques, des formations en développement personnel, des ateliers pratiques. Ils vont recevoir des formations en numérique pour faire connaître leur potentiel. Ils vont aussi recevoir des coachs inspirants, des occasions de se produire en public, comme par exemple dans des événements. Je vais collaborer avec des experts dans ces domaines, des artistes et aussi des médias. Moi-même, je vais inspirer ces jeunes grâce à mon expérience personnelle dans ces deux domaines, la musique et le mannequinat. Ce projet démarre avec 5 millions venant du soutien de ma famille et aussi on a un local disponible et quelques ressources humaines et matérielles aussi disponibles. Le budget global est estimé à 20 millions et aussi nous comptons sur l'autofinancement comme par exemple l'organisation des événements et aussi d'autres services comme des formations en compétences numériques comme par exemple le développement des sites web, la gestion des réseaux sociaux, le marketing digital et d'autres. Aussi, nous comptons sur les partenaires qui vont faire durer et agrandir ce projet. Ce projet n'est pas un simple rêve, c'est une mission. Une mission pour révéler, encadrer et promouvoir les jeunes talentueux au Burundi et leur montrer que leur talent peut devenir leur avenir. Je suis prête, avec votre soutien, votre confiance, une nouvelle génération de jeunes talentueux au Burundi peut s'élever. Aidons-les à croire, aidons-les à réussir, aidons-les à grandir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quelques questions juste pour aider le public à comprendre. Tu nous as dit que tu as un local qui existe déjà. Oui. Et c'est à Bujumbura, à Gitega C'est à Bujumbura. Et il y a déjà des jeunes qui viennent, qui fréquentent le centre? Non, pas encore, mais je compte exécuter mon projet quand je vais avoir la chance d'être Miss Burundi. Mais aussi, si je n'ai pas cette chance, je vais continuer à développer et à chercher des partenaires qui vont m'aider. Même si je ne vais pas être Miss Burundi, ça va m'aider à continuer mon projet et à commencer à lancer mon projet. Merci. Accueille les finalistes. Dans quelques minutes seulement, on va découvrir qui est la nouvelle Miss Burundi 2025. Accueillez les candidates comme il se doit. cyane nk'uko mubibona abigeme 15 bari mu gice cya nyuma cya rino higanwa bari imbere yacu mwashoboye gukurikirana hamwe natwe imigambi yabo n'ingene bashoboye kwishura ku bibazo by'umugwi wari kurabaha amanota. Bano bigeme nabigeme twashoboye gukurikirana kuva mu kwezi kwa kabiri kuno mwaka gushika uno munsi twarakurikiranye kuva bakiza gushika uno munsi tubumviriza, ariko kandi twarafashijwe n'abantu batari bakeya. Twegereyo twabakurikiranye, turafise umugwi wari ujejwe encadrement na suivi, twarakoranye n'uwo mugwi, turafise abatanze inyigisho, turafise abaparteneri batandukanye badushigikiye mu mpanuro bahaye bano bigeme no mu bindi novuga ama visite touristique cyangwa ama visite d'études, ibintu byinshi ababigeme baronse nk'ubumenyi buzofasha muri kazoza kabo. Rero
twashoboye kumviriza ubugira kandi muri rino joro aho imigambi 15 twebwe bashoboye biduha yanditse kandi iri budgetitse. Rero ntimutangare kubona tutababajije ibibazo byinshi kubera imigambi twari twarayisomye kuko bari bariduhaye yanditse. Kuri ivyo rero haburana babiri hagatsinda umwe, siko babivuga mu Kirundi. Rero mwese muri beza, mwese mwashoboye kutwereka ubumenyi bwanyu, uburanga bwanyu, mwashoboye kutwereka yuko muri abigeme b'abarundikazi baciye ubwenge kandi bafise imigambi irashe ku gihugu c'abibarutse. Ariko tugira twanose, tugira tumenyeshe icese umugwi uza gusigara, uza kwegera hano imbere gatoya, imbere yuko tubandanya ibindi turaza gusoma amazina yanyu. Uwo tuza guhamagara araza kwegera imbere gatoya. Nibutse kandi yuko kubaha amanota ntibyari byoroshe. Nibaza yuko mwebwe muri kumwe dukurikirana ku buryo ngurukana ubumenyi n'abo turi kumwe ngaha mwashoboye kubona yuko no munsi baje bazikenyeye, kuko bashoboye kutwereka yuko bose bari myihiganwa kandi bose ari akabijya bongereje mu kuvuga imigambi yabo. Ivyo rero twe twabishimye kuko twabonye yuko bano bigeme bafise kazoza. Twashoboye kugira novuga mention spéciale kumwe muri mwebwe. Rero n'ingeno rigitangura ivyari vyabaye annonce, ivyari vyamenyekanishijwe nuko hazotogwa abigeme batanu aribo baza imbere y'abandi. Ariko twavyihweje, twaravye ama initiative yose mwakoze, twaravye ibintu bitandukanye mwakoze muri ano mezi tumaze turi kumwe namwe mu rugendo. Twarabonye hariho abafise ama initiative, twarabonye bafise n'ibindi bintu byinshi mwagiye murongerekana. Rero hari umuntu umwe twongeyemo, ni kuvuga tuza gutangaza abantu 6 muri ino joro. Egume, reka dutangure tuvuga amazina y'abari muri uwo mugwi w'abantu 6. Baraza kuza begere hano imbere, hama muri abo 6 tuca tugira umugwi wa kabiri wo kubaha ibibanza n'amatitre nuko bivuga. Uwo mugwi w'abantu 6 ugizwe n'inumero 43. Umugwi w'abantu 6 kandi ugizwe n'inumero 4. Uwo mugwi w'abantu 6 ugizwe n'inumero 41. Uwo mugwi w'abantu 6 kandi ugizwe na numero 31. Numero 36 yopenyemwe. Hasigaye umwe muri wa mugwi w'abantu 6. Uwo nawe ni numero 19. Umugwi w'abantu 6 twashoboye guhurizako, twashoboye gutora. Nibutse abo turi kumwe ngaha, nibutse n'abarundi isinzi bari badukurikirana ku mbuga ngurukanabumenyi yuko twaravye kuri ibi batubwiye ngaha ibibazo vyishuye, ariko kandi twaravye no ku mavote du public.
publique iyi nayo nyene yaratoye twaravye ibiharuro dufise mu mavote du public kugira ngo dushobore gutora abari imbere y'abandi mu manota rero muri kano kanya tugira tuce tubandanye rero n'undi mugigwa wo gutanga ibibanza ingene abahiganywe bagiye bararushanwa mu bibanza dusabe bagenzi bacu bafise biriya bindi biranga rino higanwa ni kuvuga amaeshampe ni kuvuga urugori babe barabyegereza kugira ngo tugire ko nk'umugire gisahira dutanga ivyo byategekanijwe nizere ko byamaze kwegera nabibonye byashitse rero dufatiye ku manota dufatiye ku kungene twababonye dufatiye ku vyo nyene badusiguriye kuva bakiza mu ihiganwa twongeye kandi tugakurikiza intumbero ya rino higanwa dukurikije kandi akarangamutima k'abagize uno mugwi n'ivyo twiyemeje kugira ngo dushobore gushika kw'itorwa ry'umwigeme mwiza w'akaranga kandi aciye ubwenge mu mwaka wa 2025 mu gihugu cyacu cyiza cy'Uburundi umugwi utanga amanota washoboye gutanga ibibanza ivyo navyo bikurikirana uko Nous allons d'abord proclamer celle qui a été élue comme Miss Photogenic 2025. Et je vous demanderai d'applaudir Mademoiselle Mugisha Jennifer. Félicitations Jennifer, tu as été la Miss Photogenic 2025. Nous allons maintenant continuer avec la Miss Popularity qui est Mugisha Monica Céleste. bagenzi bacu sinzi yuko baraba ready kugira ngo dushobore gutanga n'ubwo bushimwe ni muri kumuregera ariko Pour la 6e place, je vais appeler Madame Chloé, s'il vous plaît. Madame Chloé pour couronner la Miss Photogenic. Madame Chloé abanguke uwatowe kuba Miss Photogenic n'umwigeme Mugisha Jennifer ari ku numero 71 nibutse yuko kino kibanza kigira gatandatu ni mention spéciale ya jury nicari carabaye annoncé au début du concours ariko kubw'ibikorwa twabonye umwigeme Jennifer yakoze ni mention ya jury umwigeme wundi ahabwa agashimwe na bagenzi be bavuye mu bihugu byo hanze
Yes, tubasabe begere. yes, we would like to call upon Miss Tanzania to come and all our guests, wonderful guests coming from abroad, outside of this country, to come and give out. Numéro 219. Félicitations. Number 19 is development given out by Miss Tanzania. La place suivante, c'est celle de la deuxième dauphine, qui sera la candidate numéro 4, Bazahi Chakania. Miss Uganda is going to be the one crowning. Yes, from Uganda is going to be the one crowning her. The number. Je suis Tania. Que ton chemin soit serein. Ton sourire, Tania. Now, our wonderful guest from Ethiopia is going to be the one crowning the Miss Popularity. Thank you very much, our guest from Ethiopia. Été nommée Miss Popularité. Twagira dusabe abakandida begege inyuma gatoya babiri basigaye begere hano imbere dushobore kubereka uza gutorwa kuba Miss Burundi. Mwibaza yuko hagati y'abo babiri aza kuba ari inde? Mwibaza yuko ari inde Miss Burundi 2025? Uwatowe kuba numéro 36. Miss Burundi 2025 c'est Kaneza Kelia Yagwa.
ville, deuxième de ville. Et les autres. Ichwa kikubwa bashoboye gushikako muri rino joro. Ibisigaye aboroshaho amajambo basubire ku ijambo. Deuxième de film, Miss Développement.